tell everybody what's popping out there. Ngo body name somebody ya Mombasa kamera fanboy. Ni let's talk nkuko bisanzwe mba ndi kumwe na Gogo tubashikiriza amakuru aba yaranze isemene ariko turatororokanya ayo dutegereza kubabwira. Reka ndamuramutse nawe baramutse amatubandanye. Gogo ni sawa? Ni sawa, meze neza. Ndashimira. Salut tout le monde. Meze neza, jewe ni sawa. Ni muri BI kandi hama n'ikiganiro ni let's talk nkuko Parfait yabivuze. Aho tubaganirira ku makuru aba yavuzwe mu ndwi haba amakuru ni menshi cyane ntayo twoshobora kuvuga ngo duheze turatora mwamwe hanyuma akaba ariyo tuvugako. Dutangure rero n'inkuru ya mbere hama dutangure ikiganiro cacu. Ego inkuru ya mbere igenekerezo rya 16 uku kwezi nyene no kuvuga ukwezi kwa Nyakanga umwaka w'ishuri waratanguye umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2024 ushira ibihumbi 2025 tukaba tuzi neza yuko abanyeshuri baba bamaze amezi abiri bari muri vacances ariko ubunye bakaba batanguye uwo mwaka w'ishuri. Iyo mwaka w'ishuri utanguye mu gihe tuzi neza ko ari akaranda variole de santé BI rero yaragarutse ku nkuru aho yaranditse ibaza igerageza kwiyumvira ngo mbega abigisha canke ubuyobozi bwabo bwarateguye ingene abanyeshuri bazokwikingira iyo ngwara kubera yuko tuzi yuko abanyeshuri iyo bahari ari benshi baba barundanye babagizene barakina surtout nk'abana bo mu primaire mbega bazokwikingira gute iyo ngwara kugira ngo dushobore kumva yuko kuko dusabwa gukaraba dusabwa kutaramukanya dusabwa kugira ibintu donc byinshi biturinda kuko yandurira mu isuku rikengira ngo no mu bindi byose tukaba turiko turiyumvira tuti none abanyeshuri abarezi babiteguye gute kugira ngo dushobore kwirinda no kurinda abana bacu abayobozi b'amashure ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mbega bwaba bwarateguye ingene abo bana bazogwana n'iyo ngwara isuku ry'abanyeshuri kwera usanga aya abanyeshuri usanga bicara ari bane kwera ubukene bw'intebe twaba tuzi yuko mu mashuri ya leta ho mu mashuri y'abikorera twabo abana bagenda bafise umwe wese bafise igitabo ciwe kandi usanga bo biga ari bake sico kimwe nayo mashuri ya leta. Amashuri ya leta surtout ruguru usanga abanyeshuri bicaranye ari bane batano aho usanga hibonekeza n'ubukene bw'ibitabo ugasanga abana bariko iyo hageze gusoma igitabo umwana n'udafise igitabo bababwira ngo nimwicarane na naka muzokwicarana na naka ugasanga ku ntebe yicaye ko abana bane canke batanu ahari hari sonse kwicara abana babiri canke batatu. Rero izo zose ukaba ni ibintu bigwiza iyo ngwara tubona yuko vyogwiza tukaca tuguma twibata tuti mbega abarezi ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu n'abandi bose baba babijejwe baba biteguriye gute gukinga abana bacu canke abanyeshuri iyo ngwara kuko niyo bandura bazotana mu mihana bayizane hama ibandanye gwira kandi abana baba bava mu mitandukanye igihugu. Tukibandanije kuri iyi nkuru nyene ya variole de santé ngaho hakujya mu Rwanda ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yaho yaratangaje ko yatanguye gukingira indwara y'akaranda k'inkende mpox canke variole de santé bahereye ku bakora urutandazwa bajabuka imipaka abakora kwa muganga abakora mu mahoteli no kuvuga abantu bakora bajabuka imipaka petitse nk'abadandaza baja kurangura bagaruka nibo batanguye kuronka izo ncanco hamwe n'abakora kwa muganga hamwe n'abakora mu mahoteli kuko nibasukari bo bahura n'ingenzi zitandukanye no kugira ngo bashobore kubarinda abo bana. Dr. Nikeze Ndembi wo mu kigo ca Afrika cyo kurwanya iyo ndwara yabwiye abamenyesha makuru ku wa kane ko kuri uyu wa kane itariki 19 Nyakanga ku Rwanda ari igihugu ca mbere ca Afrika gitanguye gutanga izo ncanco. Ubwo tukaba tuca twiyumvira ngo na ubwo rucanco rwatanguye gutangwa ngo ubwo rucanco u Rwanda rwatanguye gutanga ni doze 1000 rwahawe na Nigeria kuri doze 10,010 leta zunze ubumwe za Amerika zahaye Nigeria mu mpera z'ukwezi guheze kwa Myandagaro no kuvuga Nigeria yaragabanirije u Rwanda mu madoze 10,010 babahaye urugero rw'incanco 10,010 babahaye baciye baha u Rwanda amadoze 1000 aribo zo batanguye guha abanyagihugu babo guhera ku badandaza abakora kwa muganga n'abandi. Iyo ni inkuru tukesha BBC tukesha BITV hama tukaca twiyumvira ngo mbega mu Burundi ikiza c'akaranda kibihere by'inkende kicoba kigeze hehe abantu turiko tuyikingira gute ko tuguma twumva babandanya babivuga kandi babandanya kwa kundi nico kibazo tunuti dukwiye kwibaza
ari nayo mpamvu twashoboye kuza turandika inkuru kuri ivyo bintu bya mpox aho ubona ko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda bamaze batanga gutanga icanco mbega mu Burundi ho vyifashe gute mbega ntiyo bikaze nkuko yaje mbega ingwara twari dukwiye kwinegisha ivyo tuzo twagumye tubivuga kuva ke wowe neglija gute ingwara izano urukusha umubiri wose igandukira ikama igutuma umena nkuko umeze deja uca wononekara umubiri wawe wose kandi rica umva nta muntu n'umashobora kwineglija tubandanye twikingira nkuko twagumye tubivuga aho yandukira twese turabizi tuguma tubyumva baguma bisemerera tubandanye tuyirinda n'abandi indi nkuru ya kabiri dukora kuri magazine imbere mu ntara za Ngozi na Muyinga abononye canke bagata ibikoresho byo muri rusansuma baraciriwe imanza ego aho hari ku wa 18 uku kwezi nyene 2020 mwaka nyene sinari nkuru y'igihugu ya Ngozi yarengukije abakora rusansuma babiri mu buro Izahaki na Irakoze Parfait bose bagirizwa kunyuruza bose bagirizwa kunyuruza ibikoresho cyane cyane amatablete aho tuzi neza yuko tuvuze rusansuma nabonye hari abantu babaza rusansuma ngo hariko haba rusansuma yiki hari abantu bataramenya ko hariko haraba rusansuma kugira bamenye abarundi bari ngaha mu gihugu cacu bahari pour le moment population twaba tugezeko ugasanga n'ingene abarundi babayeho bwa bijya bintu navyo babaza ibirenze n'abijya vya vrai biba bikenewe gushika naho babaza aho umuntu arara ingene agenda baba bagira babiduha baba ariko baramenya ingene abarundi babayeho muri rusange no kuvuga ko ikintu gitangaje muri ibi bintu vya rusansuma babaza ibintu vyinshi mugabo bitangaje kandi binatwengeje urarahe urakoresha telefone nayo ukoresha ujya kangaye ku munsi ugira none ivyonye urumva ari abanyagihugu badashobora gutahura ivyo bintu aho usanga nibaza yuko twobaza n'abagira rusansuma bibagora ari nibaza ko ari ibibazo batishuka canke bataborohera kuronka inyishu ubwo nyene twaba tuvuga rero yuko hariho abo bagirizwa ko baba baranyuguruje ibikoresho n'amatablete bakoresha nibaza ko n'ingwa zo kwandika ku miryango aho baciye n'ibindi sena rero yarabarengukije irabarikatira umunyororo no kuvuga ko senari ikaba yabaciriye umunyororo wo gufungwa umwaka umwe n'ihadabu y'amafaranga 50,000 yongera arihe indishi y'amafaranga 3,000,000 atazirishe aca afungwa imyaka 15 no kuvuga ko wagirijwe uwo mwaka n'imiburo Izahaki mugabo Irakoze Parfait wewe yarejejwe ego aho ivyonye ngo vyabaye mu gihe no mu ntara yo muri Muyinga ku wa 17 Nyakanga isaha 3 z'ijoro uwitwa Jean de Dieu Mbonye mugenzi wo muri commune Gasogwe yakiriwe n'icaha co kugira urwangara ku bikoresho yahawe n'igihugu byo kugira rusansuma atange ihadabu y'amafaranga 50,000 n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 3 atayatanze nawe azofungwa imyaka 17 urumva yuko ari ibintu bikomeye ugira urwangara ubitanga none babimwivye naho none kurya tugeze turashobora kugenda muri bus ugasanga wibagiye isakoshi yawe canke wagize ne kurya dusanzwe tuti canke abasoma bakaza bakagushikura isakoshi none bisiko bisanzwe ikintu nibaza ahubwo cari gikwiye gukorwa niba barinze bashiraho ubuhinga bw'uko borinda gukoresha ry'amatablete kugira bashobore gukurikirana neza aho bariko baraja nibaza ko boshira n'ubuhinga bwo gukurikirana ziga tablete zabo ku buryo bashobora kuyibona ahantu umuntu aba yayitwaye canke ahantu iri bashobora kuyibona kubera lokaliza kuko nibwo bitanagoye ubuhinga bwarateye imbere tugasaba rero abaje ico ngaha novuga nosaba notera kama abanyagihugu ko abenegihugu ko borokorohereza abakozi bari muri rusanso bakire ko babaza ibibazo bidutangaza na twebwe mugabo bongere n'abari muri rusansuma baze baragerageza gutahura abanyagihugu kandi abenegihugu bongere bafate neza ibikoresho byabo kuko urumva ubuzima bwabo buri anje kuko urumva ubitakaje gufunga imyaka udashoboye kuriha iyo hadabu urumva bafunga umwaka umwe mugabo utagishoboye kuyiriha ucufunga imyaka 15 canke 17 ego iyindi nkuru iva kuri magazine imbere bavuga kuri Ubaka Nation aho yatanguye ibikorwa byo gutegura ahazokubaka isoko nkuru ya Bujumbura inzoba ari Bujumbura City Plaza nayo imita miliyoni ikaba ariyo ikenewe kugira ngo ikiga c'amafaranga
yo kuyubaka gikwire. Ivyo vyavuzwe na Fabrice Manirakiza arongoye Ubaka Nation kuri uyu wa 16 Nyakanga, aho iryo shirahamwe ryazindukanye umwete udasanzwe bazana amatracteur, bazana n'amakamyo mu gusenyura ibisigarira by'isoko nkuru ya Bujumbura yahiye muri 2013. No kuvuga ko hari haheze imyaka ishika kuri 11 iyo soko ataba mu gisagara ca Bujumbura, iyo soko yarahiye. Umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako Dieudonné Dukundane akaba yari yahashitse. Fabrice Manirakiza arongoye Ubaka Nation akaba yamenyesheje ko ivyo bikorwa byo gutegura ahazokubakwa bizomara ukwezi, inyuma yaho hazoca hakurikira ivyigwa vy'isi étude du sol kugira ngo babone ubushobozi bw'inyubako zizohubakwa. Nibaza yuko nta muntu n'umwinkura itaryoheye, nta muntu wese akunda Uburundi atashoboye kuryoherwa n'iyi nkuru. Nibaza yuko duciye ku mayange Fabrice Manirakiza tumuvuze ukwibaza ngo umuntu je kuri jewe mvuga ko ari umujone vraiment dasanzwe, ahamaze n'umujone atevuriwe ngaha mu Burundi makare ko ubuzima bwe butagenze neza mu ntanga, hanyuma aragenda muri Australie arabayo mu nyuma, aho kuguma yuko abandi baguma yagateza imbere igihugu akibera akarondera amazu akarondera amatungo, we yahisemo kuza guteza imbere Uburundi, aho yatanguye kubaka ibigwati muri Miroir, aho yubatse inzu zitandukanye. Hariho Fabrice Home, hariho mbekiyindi igiye muri Miroir yitwa Sinokitsina cyane, hariyo muri Miroir, hariho n'ubu agira yubake isoko. Aho ico kubaka isoko ni ciyumviro yazanye bari kumwe na president arabisaba umukuru w'igihugu, avuga yuko aronsa amahirwe yo kubaka isoko ko vyoba vyiza. Aho rero Imana yabikoze, iyo mashaka yitsindira ngira ngo yo gushobora kubaka iyo soko, aho avuga yuko umurundi wese atumiriwe guterera muri ivyo by'inyubako mu kuzana ibitabo yiwe ama action imwe ikazobigurwa 103,000 ibihumbi 103 by'amafaranga y'amarundi canke $103 kubakoresha amadolari mu ntumbero yo kugwiza amafaranga ya mpuzamakungu. Iyindi nkuru dutikura kuri magazine imbere, umurundi wari we wese agiye kuza araja mu gihugu ca Benin adasabwe uruhusha rwo kuba ku butaka visa, donc adasabwe visa, ahubwo agakoresha urupapuro rw'inzira rusanzwe passport. Ivyo bintu rero bireze byafatwa n'umushikiranganje. Ego ivyo biri mu nteguro y'ibwirizwa inama nshingamateka yemeje kuri uyu wa 18 Nyakanga 2024. Iryo naryo rikaba ryemeza amasezerano Burundi na Benin baheruka kugira nyina yo gukuraho visa ku bene igihugu bose b'ivyo bihugu kugira ngo imigenderanire ibe ku mpande zombi idasanzwe. Nibaza yuko kugenda ayo masezerano Burundi bwagiraniye na Benin, abarundi bagomba kuja muri Benin bakajayo ataviza barinze gukoresha, nibaza ko ari ikintu ciza. Mugabo sinaza ko abarundi bakunda kuja muri Afrika. Jeranje rero nagira mvuge muri Benin sinzi ko bizonakunda. Mugabo bon ni inkuru iri kiravuga kuri ivyo vya Benin, mugabo aho bavuga yuko n'ivyo muri Serbie navyo nyene umushikiranganje yatanze umwizero. Inyuma yaho mu myaka iheze 2 canke 3 yari iheze Uburundi bwari donc Serbie yari yahagaritse ayo masezerano yarafitaniye n'Uburundi mu nyuma yuko abarundi bagenda muri Serbie bavuga ngo bagiye gukora bakaca bagenda bakaja mu bindi bihugu. Aho rero ivyo bihugu vyaci bivuga yuko Serbie yabaye ikiraro cuko abarundi bacamo bagiyemo bagaca baja kwideklara ngo ni impunzi, baca bavuga ko bazoyifatira ibihano hamicira hagarika ayo masezerano. No kuvuga ko ibice 99% by'abarundi bagenda bose baca barengana nta numwe yaguba muri Serbie. Rero uwo mushikiranganje yaratanze umwizero yuko n'iyi myaka mu misiza hashobora kuba ayo masezerano agasubira kaboneka, tukaca tubona yuko abarundi niyo nkuru imaze imisiri kiravugwa uri kuragerageza kwiraba, abo babona umenga nyene kuri jewe nuvumenga aba jeune bose presque bose bo babishoboye bashaka kuva mu Burundi. Nibava mu Burundi igihugu cacu kizosigarana bande none.
none ushaka kuva mu Burundi oya je pour le moment ndiko ndavuga kuri jewe ndiko ndavuga no kuvuga yuko uburundi irevre turabona yuko hari hama difficulté menshi mugabo nibagenda bose twagenda twese kizoca bigenda gute Burundi ni twabuta twese bizoca busigara burakorera tuzobusigara n'abatama papa bacu abavyeyi bacu bibaza ko igihugu kidapfa uko byogenda kose uko bose bogenda igihugu nikizokwigira ariko turiko turahomba turiko turahomba abantu baciye ubwenge baba ariko barashira ingufu zabo mu bindi bihugu iki nibiki igihugu cacu gasanga kiriko kirara igihugu cacu nikizokigira kibura abantu ndakaba shaka gushika umuntu agomba kugenda nta muntu yamuzibira oya nawe numwe yamuzibira kuko urumva no Burundi no kuvuga yuko indongozi z'Uburundi zimaze kumva yuko zoshobora kugiranira amasezerano n'ibindi bihugu kugira abarundi baje gukora nuko baba babona yuko abarundi bakeneye akazi mugabo nuko uca usanga twese presque twese tuba turiko turashaka kugenda ugaca usanga hari ibintu byinshi biriko biraho kugenda n'isho y'umuntu ico twabamenyesha nuko Serbie ari igihugu kinini gifise population ntoya cyane ku Burundi ni igihugu gifise superficie bon ni uri kuragerageza kubiraba niba bivuga neza ni entre 77,000 kilometre kare canke bakavuga ngo 88,000 nibirenga kilometre kare aho mu gihe tuzi yuko Burundi ari mu 27,000 kilometre kare no kuvuga yuko bafise population 6 millions n'ibindi birengako mugabo Uburundi tukaba tuzi yuko rusansuma yakozwe mu 2008 twari tugeze mu miliyoni 12 rero urumva turafise muri Serbie naho ngira twohererayo twese tuzohakwiko ntituzohuzura nkuko wari uriko urabivuga twizere neza yuko uyo mwizero uzokumuko nyene hama bagiye muri Serbie batazokuma batakara ko bama ariko isho y'umuntu mugabo jewe turacari kumwe ngo yishura ku kibazo tukiraho nyene umushikiranganje ariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka ari yo yabeshingiro baramubajije ku bihugu vya rutura nka Amerika Ubwongereza na France ngo nibindi ngo ntivyemerera gutanga uburenganzira bwo kugenda ataviza ku barundi kubera igihugu basanzwe kubera ngo batinya yuko boca baja kugumayo Nicyo gituma badatanga ubwo buntu ubwo burenganzira bwo kugenda ukoresha passport yonyine udafise visa ngo batinya ko abarundi boca bizere neza yuko kandi none na passport zizokoroha kuboneka mu gihe tuzi yuko hari igihe biteba kera twiyumvira ko vyateba kubera ama passport yarondekwa par commande bon babanja tutari dufise machine yakora mu Burundi ariko ubunye vyarabonetse rero nizera neza yuko zizokoroha kuronka kubazoba bariko barashaka kugenda tukiraho nyene hari indi nkuru tubonye ku rubuga rwa radio televiziyo Isanganiro aho bavuga ko mu Kayanza abigisha barenga 40 barahevye akazi mu mwaka w'ishure wa 2023 ushire mu 2024 abenshi muri bo ngo bagiye kurondera ubuzima mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi canke mu karere bivugwa n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara Juvenal ngo ntihankuye amenyesha ko byavuye ahanini ku madeni y'umurengera abigisha bafata biremezwa na bamwe mu bigisha basigura ko umushahara muto ariwe ntandaro ya byose urumva twari tukiri ngaho nyine ku bintu byo kugenda kurondera ubuzi urumva ko mu ntara ya Kayanza ngo abigisha ashika 40 bamaze guheba ubuzi bagenda urumva ko ari vya bintu twako turavuga ko ari uguhomba no kuvuga yuko egirevre abarondera akazi ntibabura mugabo umwigisha ni turabizi neza kugira ngo dushikaho dushitse umwigisha ni warera aba president ni warera abantu bose hariho benshi baba bafite ama experience nk'aba bariko baragenda ushobora gusanga bari bamaze kuremenyera n'ibiki ugacuba usanga bagiye uko nyene atavyo leta yari yateguye ugasanga ikirangaje abandi gihuti bitari byatanguye donc atanamasemine yabagize bataronse uburyo bwo kubanza kugira ngo peut-être bimenyereze kugira ngo bashobore gukora bahe ubumenyi bwiza abana bacu rero urumva nizera neza yuko mu minsi iza uko turiko turabona Burundi turiko turakora izi ngorane zo kubura ubuzi zo kubura amafaranga z'agashahara gato bizorangira hama umuntu ariko arakorera Burundi akazokumva ko ari proud kandi ko ari satisfied nka kujya abari mu bindi bihugu babigenda yego yindi nkuru nkuko mwabyumvise mwese
aho SOSUMO yadugije igiciro c'isukari ikiro kikagurwa 8,000 yavuye ku 3,500 ibu ku 8,000 ubu bayishira ku 8,000. Umukuru w'igihugu aho yari ari mu cankuzo we ariko aratanga inyigisho aho yari karatanga yari muri SOSUMO yari karatanga inyigisho yagiranye n'indongozi ku wa 19 Nyakanga zijanye no kuzirikana no gukunda igihugu zabereye mu ntara nshasha ya Buhumuza ndavuga mu cankuzo arashoboye kuvuga ngo kubijanye n'iduzwa ry'isukari ngo SOSUMO bagira umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye aho yari mu nyigisho zo gukundisha igihugu zabereye muri Buhumuza mu ntara ya kera yitwa Cankuzo yavuze ati muri SOSUMO bambwiye bati urumva dukora duhomba cyo ndababwira nti none ko byabananiye atana kimwe twonavuga nka plus value mumaze kutuzanira mu gihugu muri abadandaza nk'abandi ahubwo solution turiberarize isukari mwebwe mushaka gukira abene gihugu badakize urumva vyerekana ko muri SOSUMO ari nda zabo bariko bararonderera ntibazi ko bashaka facilite abene gihugu boroherwe none ubu babaye abadandaza nk'abandi. Ministre since ko aratoza donc byabandanije bivugwa n'umukuru w'igihugu cacu umufuko bavuze ko kugwa angahe amafaranga 1,800 nasanze ugeze kuri isukari ivuye muri Uganda bavuga yuko umufuko ugugwa 243 ushitse ngaha mu gihugu cacu mugabo SOSUMO yavuze yuko ugugwa amafaranga 1,800 tugiye no ku alimentation hano henshi ubu basigaye badandaza irya sukari yo mu Buganda ugaca usanga hari abantu bariko barayidandaza mugabo ikiro naco nyene kirazimvye aho usanga kiriko kiradandazwa 11,000 tukaca twiyumvira none abarundi tugiye kuba bande so isukari no kuvuga yuko ni isukari ni gitegwa cyakorerwa ngaha mu Burundi ni kuvuga ko ni sinumva ingene bizogenda mu gihe tuzoba turiko turabona yuko isukari izokugwa amafaranga 8,000 mu gihe tubona yuko abanyagihugu abene gihugu ngaha mu Burundi amikoro atari kirenga tubandanya tuvuga ubukene hari ubukene butangaje donc budahera ubukene buriho mu banyagihugu aho ubusanga abantu bari basigaye bavuga ati reka tunywa kayi hanyuma turenze ko n'agatumbura hama turyame kuko umuntu yashaka kugura akasukari k'amajana 2 canke ngahe mbega ubunye bizogenda gute urumva rero je nkaho ca nibaza ni mbega kubera iki atoza nk'iyindi henguro y'isukari nimba ikorerwa ngaha mu Burundi bisigura yuko nta bintu tuja kurondera hanze ngo kugira iyo sukari sohoke ngo dusora amadolari mugabo bikorerwa ngaha nyine mu Burundi bivuze yuko nimba barinze baduhuza igiciro canke nimba babona isukari yabaye nkeyi n'abantu baba bagwiriye kuri iki hatu caza andi mahinguriro nyine isukari akagwira yuko mu Burundi kugira ngo isukari ishobore kuboneka kandi iboneke vyoroshe umukuru w'igihugu yarabandanije asaba umushikiranganje w'udandaje kutohoza kuko igiciro c'umufuko w'isukari iva mu Buganda ishitse mu Bujumbura igurwa amafaranga 243 mu gihe SOSUMO yavuze ko igurwa ibihumbi ibirenga amajana 4 ni kuvuga yuko yasavye ministre umushikiranganje mu vyajejwe no mvani mu by'ubudandaje ko yotohoza ibi bintu vyerekeranye n'isukari mu nyuma arabandanya asaba indongozi kwiyumvira no gushira imbere neza y'abene gihugu SOSUMO nayo kureka kuzimba bene gihugu abariko barakurikira izo nyigisho bararyohewe barakoma n'amashi bumvise yuko umukuru w'igihugu nawe nyene ico kibazo umva yacumvise kandi nivyo yari karashikiriza yego kuri nkuru muri basket reka tubaze tuvuge ku nkuru twavuze ko cyane gose yerekeranye n'igitoro haravuzwe inkuru cyane gose twari tumaze nk'amezi 4 canke ngahe no kuvuga ko ici byose ryaheze ari byo turiko turavuga tandwi nimwe turengana tutabivuze tuvuga yuko hari ingorane z'igitoro aho amataxi yazimvye aho ibintu byose byariko biragenda nabi kubera ama déplacement mugabo tuvuge yuko muri iyi minsi muri iyi ndwi
twizere neza yuko Imana izobikora bikabandanya. Igitoro cyo mu bwoko bwa essence carabonetse cyane ku buryo ubunye taxi aho hahora hagendwa ku 10,000 ubunye twasuye ku 5,000 kurse ugasanga ni 5,000. Amataxi collectif ugasanga yahora umwe yariha 5,000 bari nka 5 canke 6 muri taxi, umugabo ubunye ugasanga basuye kuri 2,000 igihumbi angahe. Rero ni inkuru nziza cyane gose abanyagihugu turaryohewe, abenegihugu bo mu Burundi turaryohewe, twizere ko ariko bizobandanya. Mugabo amabisi n'ubu biracago. Ndabishima kubera yuko no munsi kare turinze dufata taxi turi abantu batanu basanga turi ko turi ha demedemi, ubwo no munsi twafashe taxi turi abantu babiri twaje demedemi gushika yanyoye. Uvuga yuko ni inkuru nziza kandi urumva ni ku ngingo ntuzenye leta yari yafashe bavuga yuko abantu baza baraduza ibiciro uko bishakiye bazotangishwa amande n'ibiki. Ubunye n'abashoferi barasubiye donc baratekanye bariko barabikorera ko ntibakizimba cyane gose. Twizere neza rero yuko Imana igiye kubikora n'amazuta akaboneka kugira ngo amabus aboneke imirongo muri ville here n'abantu batonda ku buzi boroherwe canke baza bataha. Indi nkuru tuje muri basket gatoyi aho urunani hari tariki 18 zuko kwezi nyene urunani rwo kukina na Dinamo muri playoff. Ico gihe hari finale mugabo umuriro turacika urukino rugeze hagati. Umuriro no kuvuga umuriro wa Residence muyaga nko rero bicaye bangomba ko begeza imbere kugira iyo match izosubirwamo kubera nta kuntu bari kubandanya umuriro wacitse. Tugaruka rero kuri umuriro wa Residence. Ico twomenya nuko muri iyi ndwi habaye inkino zitatu zo aho ubwa mbere hatangiye gukina urunani na Dinamo. Donc tuko tuvuga inkino zahebuje urunani na Dinamo, hatangiye gukina urunani na Dinamo, urunani ruratsinda, mu nyuma hakina Dinamo n'urunani nyene, urunani na Dinamo nyene kandi mu yindi nkino zakinye Dinamo iratsinda. Hama mu nyuma urumva niho haca habiye match yari final y'iyo playoff baca bariko barakina ngaha kuri departement, amatara aracika, amaze gucika baba oblige kubireporta bakine bukeye aho urunani ariko kwacira usubira gutsinda. Ego tukaja twumva yuko turiko turavuga kuri izi ngorane nizazi nyene twama tuvuga mu bintu vyerekeranye na Residence nka match iri kiraba mu bintu bituma no Burundi tuzokwakira inkino zacu gute, inkino mva makungu gute mu gihe tudashobora gukina mwijoro, mu gihe hakiri icikagurika ry'amatara nk'uko. Ego urumva ni ibintu Residence ikwiye kutwigira ibintu byo kubura amatara vraiment bigahagarara surtout nko muri ayo mahoro twabari karaberamo amamatch kuko nibaza ko bari ikintu kiba kizwi mu gihugu. Ego indi nkuru ari nayo ari ni bya hari tuvuge ku bintu vyerekeranye na hari hariko haraba hari ingozi. Ego ubu turiko turavuga hariko haraba hari ingozi yatanguye ejo yatanguye igenekerezo rya 20 ikaba na 20 no kuvuga ko ari hari iba mu minsi ibiri, no kuvuga yabaye ku igenekerezo rya 20 na 21 ukwezi kwa Nyakanga. Ego aho bavuga yuko muri uyu mwanya turiko turavuga umudereva w'umukenya arabica bigacika mu kwiruka bitangaje muri iryo siganwa mpuzamakungu y'imiduga ririko riba mu ntara ya Ngozi. Valérie Bakera umurundi agendesha imodoka ya Subaru Impreza yahimbaye abarorerezi isinzi bakoraniye ishango muri komine Ngozi. Uno musi harimo umukenya, umuganda n'abarundi 10. Abarorerezi bati ibirori nk'ibi byari bikenewe kenshi, umushinga byari bikenewe kenshi byari bikenewe, no kuvuga yuko ni ihiganwa mpuzamakungu, no kuvuga ko Abarundi gusa ryakira harimo n'aba étranger, no kuvuga abantu bava mu bindi bihugu bakaza baje muri izo siganwa rya hari ni siganwa ry'imiduga ngira ngo abantu bose ngira ngo barabizi ririko ribera mu ntara ya Ngozi nkuko twabivuze. Ego aho basanzwe babivuga ugutandukanya hari nibonwa kumwe mugabo mu gihugu cacu hari abavuga yuko hari abantu batatahura igituma abantu baja kuraba hari, bakavuga ati abantu baja kwirukana imiduga kujya anye nta n'ikintu abantu babona, abandi bakavuga bati n'abantu babagiye mu ngeso mbi gusa n'abantu ni higanwa rihuza abantu. Egirevre hari abagiye mu higanwa mugabo hakaba hariho n'abandi bagenda bajanye n'akandi, niko no bivuga. Tubaza tuti mwe mutombereye muri iyo ntara mutubonera byo babimeze gute, niko bimeze mugabo urumva ko nk'umushikiranganje aserukira intara yatowe mu ntara ya Ngozi wavuga yuko ari iteka ku gihugu kandi ari niteka ku ntara ya Ngozi, kwera
muri uwo mwanya bariko barakina hinjira y'amahera menshi no kuvuga yinjira mu restaurant yinjira mu hoteli yinjira mu buryo butandukanye bobo bararonka agatuza. Je nibaza ko gikuru atari kwifokasinga kuri ivyo bindi vyo ku ruhande kuko nta namwe atabira ingeso mbi. Nibaza ko umuntu yo kwifokasinga kuri ivyo nyene bihesha agaciro Burundi. Nimba hari abandi bava mu bindi bihugu baje muri haringa mu Burundi bisigura yuko ari ikintu ciza. Donc Burundi ntihabuze n'abandi baba bavuye muri ivyo bihugu baje kuraba abo bantu babo. Nibaza ko ivyo ari byo tuba dukwiye kwifokasinga ko atari ukuraba ivyo bindi biri ku ruhande. Muri ivyo twogenda tuvuze yuko umukuru w'igihugu cacu nawe nyene yari yahashitse ejo mwiyugurura ryo donc mu kugurura ivyo birori aho yanagabiye n'ingurube 10 umumenyesha makuru Arsene Bucuti asanzwe ari no mu MC mu ryosha birori. Urumva rero ko aho n'inyuma yuko yagabiye na MC mpuzenye kigingira fa passe cakiye co muri mu nkerebuzi day yamugabiye aba MC urumva ko bagoma bagirirwa neza na president turamukeje rero na Arsene Bucuti. Nibaza ko ari duce turangize inkuru twari twabateguriye tuvuga ibintu byaranditse someni mugabo twavuga byose ngo tubimaye mugabo tuvuga ibikenewe ivyavuzwe cyane gusumba ibindi. Ndabitse ko muri BI turafise service ya photo na video ndetse n'ibindi. Umuntu agomba amafoto meza cyangwa video meza mu manza ziwe arahawe kaze tumukoreye izo service. Twabanye neza. Murakoze mwese mwadukurikiranye, murakoze mwe mwama muri ko muradukurikirana, turabashimiye kuri support yanyu haba ku ma commentaire haba badusanga inbox bakatwandikira ababandanya badushorera muri ivyo za foto n'ibindi. Turabashimiye kandi namwe mwese mubandanya muterera mu iterambere ry'igihugu kugira ngo dushobore kumera neza. Nirinde kuja muri Serbie. Ego umukami Imana bane namwe ahe mu byanyu no mu banyu. Turabakunda cyane. Ciao ciao. If I use the more you get.